Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiravuga yuko abasirikare bacyo benshi bari barafashwe n'umutwe wa M23 bamaze gutoroka. Nyuma ya video ikomeje kugenda igaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekana by'umwariko bariya basirikare bivugwa yuko bari basanzwe babarizwa by'umwariko mu ngabo za M23 ariko kandi bari barafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Na makuru akomeje kugenda avugwa ariko kandi muri aya makuru ndaza kukubwira yuko abazarendo bongeye kurasana n'umutwe wa M23 muri Uvira ahari intambara zikaze cyane, aho abazarendo bongeye gufata umwanzuro bafatanyije n'abarundi, aho bakomeje kugenda by'umwariko bakaba bavuga yuko rwose bagomba guhangana n'uyu mutwe byanze bikunze, aho uyu mutwe ngo bagomba kwirukana. Nyuma y'uko kandi hari amakuru yagiye avuga yuko uyu mutwe wagiye usabwa kuva muri ibi bice byo muri za Uvira, ndetse Leta z'Ubumwe za Amerika zari zarasabye yuko uyu mutwe wava muri iki gice by'umwariko muri metero by'umwariko zigera nko muri 75, ariko ntabwo byigeze bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibingibi rero bikaba bishimangira yuko uyu mutwe usa n'utaravuye muri ibi bice, ariko kandi wo unashimangira ko iki gice waba waramaze kugenda ukivamo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Hanyuma kandi muri aya makuru huraza kunyemera nanone nkubwire kubigendanye n'ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zivugwa cyane muri iyi mirwano, aho hari byinshi bikomeje kugenda birazishikira cyangwa se biraziba. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije kumererwa neza. Munyemerere turebere hamwe ayuta akomeje kugenda avugwa muri kano kanya. Kanda subscribe niba rugwa mbere geze hano, ubundi tanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyemera rero turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amavideo akomeje kugenda agaragara by'umwariko yerekana abasirikare bo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bivugwa yuko babonye uburyo bacika umutwe wa M23, nyuma yuko kandi bakoresheje ubwato bahunga nk'uko amakuru tugera bivuga, akaba bavuga yuko bari bamaze igihe barafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'ingabo za FARDC zafashwe na M23 zari zimaze umwaka urenga by'umwariko muri uyu mutwe bizironse, aho zica rero zaciye ziratoroka. Aba bakomeje kugenda bagaragara mu bwato ni by'umwariko n'aba FARDC bari baragizwe abakomando na M23, bakaba bahisemo gufata ubwato barihungira nk'uko amakuru tugera bivuga. Muri video yakomeje kugenda ijya hagaragara yumvikanisha ndetse ikanagaragaza uburyo abasirikare bongeye gufata icyemezo cyo kugaruka ku ruhande rwa Leta ya Kongo nyuma yo kumara igihe kinini cyane bari muri uyu mutwe wa M23. Icyakora inshuro nyinshi umutwe wa M23 wagiye unashimangira yuko rwose utigeze ubuza cyangwa se by'umwariko ngo bangamira abashaka kugenda, cyane yuko hari n'abandi basirikare benshi bari barafatiwe muri Goma boherejwe i Kinshasa bigizemo uruhare na Croix Rouge. Gusa uruhande rwa M23 nta kintu ruratangaza ku bigendanye n'aya makuru. Muri Uvira rero hazindukiye imirwano nk'uko amakuru atugera bivuga guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 2026. Urusaku rw'imbunda ziremereye cyane rwongeye kumvikana muri Uvira rero nta gahenge na gatoya gahari, haguma haba ukurasana by'umwariko ku mwanya n'umwanya nk'uko bigaragara, ndetse kugeza amagingo angaya abazarendo bakaba bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko gahunda bafite ari ukwirukana uyu mutwe wa M23. Abazarendo bafatanyije n'ingabo z'abarundi nk'uko amakuru tugera bivuga bongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intego zabo ari uguhangana n'umwanzi byanze bikunze, ndetse bakamwirukana nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi by'umwariko bikomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara by'umwariko ishobora kuba yakomeza gufata indi ntera. Hari amakuru avuga ko kandi abasirikare b'u Burundi bakomeje koherezwa ku butaka bwa Kongo barimo gupfa, aho intambara ikomeje kugenda by'umwariko ibahitana mu buryo budasanzwe, kandi bikarangira aho imiryango yabo batabimenyeshejwe cyangwa se ngo bahabwe inshumbusho. Bujumbura ku itariki 4 Nzeri nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga 2026, mu gihe rero abategetsi b'u Burundi babandanya basigura ko kuba abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo
bishimikiye rero by'umwihariko ku gufashanya mu karere. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yemeje ko abasirikare b'u Burundi bakiri ku butaka bwa Kongo. Nyuma y'ayo majambo kandi iyo ndongozo abasirikare b'abarundi barishwe, abandi barakomereka, abandi barafungwa cyangwa se barahebwa mu gacereri kadasanzwe ka leta. Ku bw'amakuru y'inyandiko SOS Medias Burundi yabashije kuronka ari nayo tunakesha aya makuru. Kubw'icyegeranyo kandi cy'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano muri Kongo cyabonywe na SOS Medias Burundi, abasirikare bashika ku bihumbi 29 canke 29 amajana 832 b'abarundi bararungitswe muri RDC kuva mu batanguye rero kurungikwa ku mugaragaro mw'ijoro ryo kwigenekerezo rya 14 rikira rero kwa 15 mukakaro 2022, bakurikirwa kandi n'abandi benshi barungitswe kuva muri ntwarane 2023. Inyuma yaho nk'uko amakuru tugira bivuga, kuva imbere yuko binjira mu buryo rero bwemewe, igisirikare cy'u Burundi FDNB cyari cyaramaze kurungika imigwi myinshi muri Sud Kivu, ahanini bagiye kurwanya imigwi ibiri y'abagwanyi b'abarundi irwanira mu buseruko bwa RDC, harimo nka Redi Tabara ndetse na Force Nationale de Liberation cyangwa se FLN zirongowe na Aloys Nzabamema. Yihaye ipetero rya generali. Abo basirikare kandi barafashanya n'imbonerakure, umuhari ugwaruka wa CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi uri ku butegetsi kuva muri 2005. Abapfira ku rubuga rw'intambara, abakomereka bishyirwa mu gacere cyangwa se mwibanga rikomeye cyane. Kubw'amakuru kandi yatorokanyijwe na SOS Medias Burundi, igitigiri cyangwa se imibare minini cyane y'abasirikare b'abarundi ikomeje kugwa muri ibi bice. Harimo kandi n'abasirikare bakuru babiri, majoro umwe rero hamwe na koloneli baramaze gupfira ku butaka bwa Kongo. Muri Kigarama 2025 gusa abasirikare bagera ku 100 barakomeretse, barabonetse mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara cya Bujumbura. Nta jambo na rimwe kandi ryasohowe n'ubutegetsi mu bigendanye n'urwo ruhombo ku basirikare. Igihushane kandi ku basirikare b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia, aho imiryango yabo ironka indishyi y'akababaro izwi ishika by'umwihariko ku miliyoni 100 nk'uko bigaragara z'amadolari zigaburwa igihugu ndetse n'abasigwa b'umusirikare yapfuye. Nta murongo kandi n'umwe wemewe uhari ku basirikare bapfira muri RDC. Imiryango y'abasirikare bishwe cyangwa se bakaburwa irengero ivuga ko isa niyatawe idashimiwe byumwa cyangwa se ngihozwe. Imiryango yabujijwe ku rugamba nk'uko kugandara cyangwa se kujya mu kiriyo. Amakuru kandi akomeje kugenda tugeraho by'umwihariko yegeranyijwe n'intara nyinshi cyane z'imiryango yemeza ko itigeze ironka inshumbusho yemewe. Imwe rero by'umwihariko ikanemeza ko yabujijwe gukora ikigandaro. Ibyo byama rero byiyamirizwa ariko kandi ntibyemerwa n'indongozi z'u Burundi. Agatotezo ku basirikare banse kujya ku rugamba, ibi nabyo n'ibindi bindi. Muri Kigarama umwaka wa 2023 abasirikare bagera kuri 272 b'abarundi banse kurungikwa muri RDC kurwanya umutwe wa M23 barafashwe, baricwa, baracirwa imanza, bamwe by'umwihariko baranishwa umunyururu gushika ku guherayo. Ubu barapfungiwe mu gashoka ka Murembwe mu maruko bushira urengero bw'u Burundi nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye. Inyuma y'ifatwa rya Goma kandi umurwa mukuru wa Nord Kivu, kikaba rero n'igisagara kinini cyane cyo mu buseruko bwa RDC gifashwe n'abaroberi ba M23 muri 2023. Abasirikare nka bose rero b'abarundi baciye bahungira muri Sud Kivu. Muri RDC kandi igisirikare cy'u Burundi kirwana ku ruhande rwa FARDC gishigikiwe n'imigwi y'abazarendo ishigikiwe na leta ya Kinshasa, bararwana M23 mu bice bimwe na bimwe. Iyo migwi kandi irakorana n'aba FDLR, umugwi w'abanyarwanda bitwaje ibigwanisho bo mu Rwanda nyine. Bamwe muri bo bakaba bakomeje kwagirizwa uruhara mw'ihonyabwoko ryarakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku bw'ubwo urwandiko kandi rwa Kongo, abasirikare bashika ku bihumbi 19,872 b'abarundi baramaze gusubizwa mu gihugu. Bigashoboka ko rero hafi ibihumbi 10
by'umwihariko bagisigaye muri RDC naho rero atagitigiri kiratangazwa igitega mu misozi miremire kandi y'iminembwe aho rero abanyagihugu benshi ari abanyamurenge abasirikare b'abarundi baragirijwe kubugarana ku buryo rero badashobora kwinjiza ibifungurwa muri Munyonyo 2025 General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi wa FDNB yarabyiyemereye avuga ko iyo ngingo iraba ibice rero bikekwa ko bishyira imfungurwa umwanzi amakuba y'intambara ndetse no guhunga baciye by'umwihariko mu kiyaga cya Tanganyika kubw'intahe nyinshi cyane kandi zegeranyijwe abasirikare b'abarundi barimo RDC barwanye mu buryo rero bugoye cyane rimwe na rimwe batagira ibikoresho bigezweho kandi rimwe na rimwe atabyo kurya rero bahabwa muri Kigarama kandi 2025 gusa abasirikare baba 40 bariciwe muri Sud Kivu bituma baca basubizwa mu Burundi byihuta inyuma yaho rero abaroberi ba M23 bafatiye Uvira igisagara kiri hafi cyane cyane ya Bujumbura kikaba n'inzira ikomeye cyane y'ingabo z'u Burundi ibice rero by'umwihariko mu kiyaga no mu bice bya Baraka ndetse na Mboko nibyo rero byakoreshejwe mu gusubira inyuma abababonye kandi bavuga ko bashika bashonje cyane baciye mu kiyaga cya Tanganyika bambaye imyambaro iby'umwihariko yatabaguritse ibirato ndetse ibirato by'imibirikira byaheze ndetse binagereranywa n'iby'igisirikare cyo mu ishyamba ishusho itandukanye n'imvugo z'abategetsi zemeza ubuhinga ndetse n'ubushobozi bw'igisirikare cy'u Burundi Ndikuriyo arabyemera Ndayishimiye akabifata ibisanzwe kwa gatanu kwari kwigenekerezo rya 2 Nzeri umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yemeje ibujumbura ko abo basirikare b'abarundi bakiri muri RDC maze akavuga ko rero by'umwihariko akuvuga kuba kubyabonetse ko barasubiye inyuma baciye muri Sud Kivu bigasigura ko bavuye muri Kongo ati turacyariyo kuko rero bisa nuko ari iwacu dusubirayo uko tubishatse kushuro nyinshi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yarashikirije ko rero abasirikare bari muri icyo gihugu muri Kigarama 2023 yarayivuze ati ni ibisanzwe ko abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo kuko by'umwihariko barabisinyiye ariko yavuga ibyuko rero M23 iguma rero yigarurira uburere bwinshi byobazwa indongozi za Kongo niyo rero by'umwihariko yosigura ingene abarwanyi baguma bigarurira uburere kandi twaragiye gufasha Uburundi burafasha gusa M23 kandi yasubiriye kongera gufata ibi birwanisho muri 2021 bakaba bagizwa nini cyane n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri Kongo nyene ubu ngubu bakaba by'umwihariko baraninje mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirongowe na Colonel Nanga wahoze arongoye Seni yarigaruriye kandi uburere bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru harimo Goma ndetse na Bukavu hamwe n'ikibanza kimbwamwo rero korota nyinshi cya Rubaya ayo mabuye kandi y'agaciro akaba akoreshwa mu gukora ibikoresho by'ubuhinga bugezweho M23 isaba Kongo ko by'umwihariko yogira intara zigenga Kinshasa yagiriza Kigali gufasha M23 mu gihe u Rwanda ruvuga ko ahubwo RDC n'u Burundi bishigikiye FDLR na Rwanda rukabihakana icyegeranyo cyakora cy'abahinga ba ONU kivuga ko ari hagati y'abasirikare ibihumbi bishika kuri 5 ndetse n'indwi u Rwanda bari muri RDC gufasha M23 ingingo u Rwanda rwama rwiyamiriza ku rugamba intambara kandi irabandanya nubwo hari amasezerano ya Washington DC yasinywe ku igenekezo rya 4 Kigarama 2025 hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda ikimenyetso ko rero utwigoro tw'amakungu twananiwe abasirikare b'abarundi bakabandanya rero basiga ubuzima mu gipfungu ndetse n'agacereri Uburundi kandi bwarabaye muri ayo masezerano nk'indorerezi buserukiwe n'uburongoye Perezida Evariste Ndayishimiye bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe twongere gusubira mu kanya amasaha imbere turebera hamwe ibindi bigezweho.